Shalom bakundwa ab'umwami wacu Yesu Kristo, ndabaramukije mbifuriza amahoro agwire mu mitima yanyu no mu miryango yanyu. Mushishikare kubona ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwanyu. Ndabifurije indwi nziza cyane y'umugisha, izababera indwi y'ubwiza, indwi yo kuroranirwa muri byose. Muri kumwe na Evangeliste Patrick mu ijambo ry'umunsi. Turabashimira ngene muhora mukurikira ijambo ry'Imana mukarisangiza n'abandi. Mushishikare ubuntu bwa Kristo Yesu bubane namwe. Uyu munsi wa none ndashaka tuvugana namwe ijambo rigufi ryanditse mu gitabo cya Luka igice cya 11 umurongo wa 21. Dusome uyu murongo wa 21 wanditse muri kino gitabo cya Luka. Uravuga ngo umuntu w'ingomezi iyo afite ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu byiwe biba amahoro. Amen. Reka subiremo. Umuntu w'ingomezi afise ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu byiwe biba amahoro. Amen. Urifuza ko ibintu byawe biba amahoro? Urifuza ko urugo rwawe ruba amahoro? Urifuza ko iby'Imana yaguhaye biba amahoro? Urifuza kubaho mu buzima bw'amahoro? Ba uw'inkomezi. Luka yavuze ngo umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu byiwe biba amahoro. Ndakwifurije kuba uw'inkomezi kandi ufise ibigwanishwa. Hari igihe ushobora kuba uw'inkomezi mugabo udafise ibigwanishwa, ariko uw'inkomezi numara uko ubwira ibigwanishwa kugira ngo uteramire ibyawe, Satani ntaze kukunyaga icyo Imana yagushize mu biganza. Imana ibahezagire cyane. Umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu byiwe biba amahoro. Mureke duhaguruke dutaramira ibyacu kugira ngo bibe amahoro. Dutaramira imiryango yacu bibe amahoro. Ndaza kubabwira ibigwanishwa dutegerezwa kuba dufise kugira ngo ibintu byacu bibe amahoro. Reka mpanga akarorero kamwe k'umugabo witwa Dawidi. Dawidi umunsi umwe abansi baraje baramunyaga ibyiwe. Barabimunyaga, bitwara abana, bitwara ibintu byiwe. Mugabo asiguza umwami. Amaze kumusiguza asiguje Imana. Imana iramubwira ngo Dawidi we genda ukurikirana ibintu byawe urabigarukana byose. Dusome mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya 30 umurongo wa 6. Haravuga ngo maze Dawidi arigira agira intuntu nyinshi. Maze Dawidi agira intuntu nyinshi kuko abantu bavuga nk'abagomba kumutera amabuye. Bose bari abakobwa bose bari n'akabonge kubw'abana babo n'abahungu babo n'abakobwa babo. Ariko Dawidi ariremesha yisunze Uhoraho Imana yiwe. Maze Dawidi abarira Abitayeli umuherezi mwene Ahimeleki ati nuzanire efodi hano. Nuko Abitayeli azanira Dawidi efodi. Dawidi araheza asiguza Uhoraho ati mbega ninakurikira kiriya gitero nzogihambya. Aramwishura ati nubakurikire kuko utazobora kubahambya ukabaka byose. Haleluya. Dawidi bari bamutwaye abana, abagore, ibintu byiwe, ariko ngo ariremesha yisunze Imana. Yafata efodi, afata ibigwanishwa, arakurikira. Haleluya. Mureke mbabwire, muhaguruke tugarukane ibyo Satani yadutwaye. Mwambare ibigwanishwa kugira ngo ibyacu bibe amahoro. Haleluya. Niyo jambo ndiko ndabigisha no munsi. Ijambo ry'Imana ko yavuga ngo twambare ibigwanishwa kugira ngo Satani tumunyage ibyacu yadutwaye. Aradutwara amahoro, akadutwara umunezero, akadutwara urugo, akadutwara abana. Iki ni igihe cyacu cyo kwambara ibigwanishwa, dutaramira ibyacu kugira ngo abameleki cyangwa abansi cyangwa Satani ntaze kudutwara ibyo Imana yaduhaye. Dawidi ngo ariremesha yisunze Imana yiwe. Umurongo dusoma dusimbire ku murongo wa 15. Dawidi aramubaza ati none wonjana ukanshikana. Ahura n'umuntu mu rugendo, aramubwira ngo ese abanzi bari hehe? Aramubwira ngo bari hariya. Dawidi aramwinginga wonjana ukanyereka icyo gitero kiri. Aramwishura ati ndahira Imana kutazonyica. Ndahira Imana kutazonyica. Haleluya. Cyangwa utazontanga mu baboko ya databuja, mpeze ndakujane aho icyo gitero kiri. Nuko amanukanye nawe basanga baho bagandagaje bariko bararya binywera batarika bahimbawe n'iminyago nyinshi banyaze mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu Bayuda. Dawidi abasanga aho bicaye banezerewe ngo banyaze. Umurongo wa 17 Dawidi ashira ko arabica
uhereye kugwihwibira ugashitsa ku mugoroba wa bukeye ntiharokoka n'umwe atari abahungu b'imisore 400 basimbiye ku ngamiya bagahunga. Dawidi yigarukanira ivy'abameleki bari baranyaze byose, arokora n'abagore biwe bombi. Amen. Dawidi yambaye ibigwanishwa aja kugarukana ivyiwe. Hari icyo Satani yagutwaye, haguruka n'ibyawe. Semeni amen. Tumurekere ibyawe. Luka yavuze ngo isi umuntu w'inkomezi afite ibigwanishwa iyo ataremiye urugo rwiwe, hari undi muntu woza kubimwaka yoza agaca hehe? Kubera iki? Dutaramiye ibyacu, taramira ibyawe. Dawidi ngaha sinzi cyari cyabaye, baraza barabitwara, ariko arahaguruka aja kubigarukana. Nawe niba hari byagiye kino gitondo uyu munsi uri kumviza rino jambo ry'Imana, ndakubwiye ngo haguruka ugarukana ibyo Satani yakunyaze. Ambara ibigwanishwa. Sifa kwa Mungu. Umurongo wa 19 ukavuga ngo ntihagira ico babura, ari gito ari kinini, ari abana b'abahungu cyangwa abana b'abakobwa, ari ico mu munyagano cyangwa mu byari byasahuwe, Dawidi abigarukana byose. Amen. Haguruka wambara ibigwanishwa ugarukane ibyo Satani yakwise. Semen amen. Titumurekera ibyacu kuko sigwiwe muvandimwe, sigwiwe. Reka mbabwire ibigwanishwa tugomba kuba twambaye. Yavuze ngo Luka yavuze ngo umuntu w'inkomezi iyo afise ibigwanishwa. Dawidi hano yambaye ibigwanishwa aragenda kurikira abansi bari babatwaye ibyiwe. Nawe hari ibigwanisho ugomba kuba ufise kugira ngo haleluya ushobore kugarukana cyangwa kubera amaso ivy'Imana yaguhaye. Ikintu cambere, ikigwanishwa cambere ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo riza risenya ubwami bwa Satani agasigara ubusa. Semeni amen. Urifuza kuba umuntu adasanzwe, urifuza ko Satani atinjirana ibyawe, ambara ikigwanisho cy'ijambo ry'Imana. Soma ibyanditswe byera, ziyature ko mu gitondo na nimugoroba. Haleluya. Vugishwa yewe mwana w'umuntu. Amen. Ambara ikigwanisho cy'ijambo ry'Imana. Oh haleluya. Satani ntawazinjira mu rugo rwawe, ntawazinjira mu bana bawe. Ikigwanisho cya kabiri n'amasengesho. Ubuzima bwo gusenga ni ikigwanishwa gituma ibyacu biba amahoro. Ni ikigwanishwa gituma inzira za Satani zifata ubusa. Ni ikigwanishwa gituma Satani yateguye imigambi ahurirana n'amabombe y'amasengesho, ibyo bigafata ubusa. Urakeneye ikigwanishwa cy'amasengesho kugira ngo ibyawe biba amahoro. Amen. Urakeneye ikigwanisho cyo kwizera. Haleluya. Umutima wizera Imana. Oh haleluya. Urakeneye ikiganisho cyo gushima Imana, ubuzima bwo guhimbaza, ubuzima bwo gutazira umwami wawe, ubuzima bwo gutindana n'Imana yawe. Icyo kigwanishwa uragikeneye. Yesu aguhezagire. Dawudi yagarukanye ibyo abansi be bari batwaye, hadasigaje na kimwe. Titumurekera ibyacu. Ambara ibigwanisho ugarukana ibyawe Satani yanyaze. Umunezero, ubutunzi, abana. Hari igihe aza akakunyaga umugabo, akakunyaga abana akabatwara akabakora icyo udashaka. Ndakugendeye inama. Haguruka. Semeni amen. Haguruka. Wambara ibigwanishwa kugira ngo ibyawe biba amahoro. Iby'Imana yagushize mu kiganza birindirwa n'amasengesho, birindirwa n'ijambo ry'Imana. Bibere maso Satani takwinjirane. Yesu aguhezagire. Reka dusenge. Turagukunda Yesu. Ijambo ryawe ryavuze ngo umuntu w'ingomezi afise ibigwanishwa yataramira urugo rwiwe, ibyo biba amahoro. Turakeneye ku ibyacu biba amahoro. Turakeneye kwambara ibigwanishwa. Turakeneye kugarukana ibyo Satani yatunyaze. Yaraje aranyaga mu bana bacu, aranyaga ibyo akanyaga umunezero, akanyaga amahoro, akanyaga amasengesho, akanyaga ubuzima bw'ijambo. Uduheze kwambara ibigwanishwa kugira ngo tubashe gutsinda Satani. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu abaheza.